mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu c'ivyiza cuno musi. Mwibuka yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuwe Yohana, tuhejeje kwiga igice ca 13. Uno musi twiga amajambo ya mbere atangura y'igice ca 14. Icigwa cacu cuno musi kivuga ngo ntagasembwa k'abagore bagira. Ntagasembwa k'abagore bagira nico cigwa cacu cuno musi. Bagenzi munkundire, imbere yuko twinjira mw'idonido ry'icigwa, tubanze twishire musi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Mwami tugiye kwiga amajambo yawe, ndakwingize Mwami utuyobore kandi ugutahura kuva iwawe mw'ijuru, abariko gushikira umugabo n'umugore n'abana bato biteguriye gukurikirana kino cigwa. Kandi Mwami icotuma ubwoko bwawe bukira, tukazobona ubwami bwawe, abarico duhishurira mwa kino cigwa, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mu cigwa cacu giheruka twariko turiga ivyahishuwe Yohana igice ca 13. Kino gice carangiranye haboneka umugwi wari ukomeye cane, umugwi uhambaye wari ugizwe n'amadini atandukanye yo kw'isi yishize hamwe, maze ubushobozi bwa leta bukayaha ubushobozi. Ano madini twarabonye yuko ari ico gishushanyo c'igikoko kivugwa mu vyahishuwe igice ca 13. kandi guhabwa kino gishushanyo c'igihoko ngo guhumeka niko guhabwa ubushobozi n'amareta n'ubushobozi bwa leta, kugira ngo abatemera gukurikiza amategeko yose yashinzwe na kino gishushanyo c'igikoko bicwe. Kandi murabizi neza yuko twabibonye amategeko impuzamadini ishira imbere n'amategeko asanzwe yarashizweho n'ubupapa. Bibiliya yerekana yuko abantu batazokumvira no mategeko ngo bemere gushirwako ikimenyetso c'igikoko mu ruhanga rwabo canke mu kiganza. Kandi twarabonye yuko kino kimenyetso ari kubahiriza dimashe, isabato yashizweho n'ubupapa, canke kwirengagiza amategeko y'Imana, ari byo bibonekera mu giti 666. Icigwa cacu cuno munsi kivuga ngo ntagasembwa k'abagore bagira. Ikintu ciza nabonye mu buhanuzi nuko abantu b'Imana butigera bubata mu kaga, burabacisha mu bikomeye, ariko bukarangiza bwerekanye ko abera ari bo bazonesha. Igice ca 13 kirangira cerekana akaga kazobonwa n'ubwoko bwera bw'intwehwa. Ubwiyunge bw'amadini buhawe ubushobozi n'amareta, kandi ubwiyunge bw'amadini nk'uko nabivuze bukuriwe n'ubupapa. Bumaze guhabwa ubushobozi n'inkomezi z'amareta, bwariko bwicisha banse kuyoboka papa, bakanka gushirwako ikimenyetso c'igikoko, kuko bobo bari basanzwe bafise ikimenyetso c'Imana. Noneho muri ino mirongo
5 itangura igice ca 14 tubona ko mu gihe ibyo bizoba bikomeye, igihe c'ihumure kubera kizoba kiriko kiregereza abatandujwe n'icitwa umugore. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kandi mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, ahagararanye n'abantu 144 bafise izina ryiwe n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivuye mw'ijuru nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ituragara cane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuraranzi bacuraranga inanga zabo, baririmba indirimbo sha imbere ya ntebe y'umwagazi n'imbere ya bya binyabugingo 4 na babakuru. Nta muntu yashoboye kwiga iyo ndirimbo atari bamwe 144 bacunguwe ngo bakugwe mw'isi. Abo nibo batandujwe n'icitwa umugore, kuko babaye nk'inkumi. Abo nibo bakurikira wa mwagazi ahaja hose. Abo bacunguwe mu bantu kugira ngo babe umushuzo ku Mana no kuri wa mwagazi, kandi mu kanwa kabo ntihabonetsemo ikinyoma, nta gasembwa bagira. Ibyahishuwe Yohana igice ca 14 ku murongo wa 1 gushika na 5. Nta gukekeranya, abantu 144 bavugwa muri ino mirongo nibo bera bavugwa mu gice ca 13 bari bugarijwe n'agahamo. Abo kandi nibo bavugwa mu gice c'indwi bashizwe k'ikimenyetso mu ruhanga rwabo. Ni abagurano ba Kristo mu by'ukuri. Umuhanuzi yarababonye igihe bashirwa k'ikimenyetso mu gice c'indwi, yongera ababona bariko baragwana urugamba rwa nyuma, bahangana n'inyigisho zizimiza z'agahembe gatonya. Maze mu nyuma urugamba rumaze kurangira, none mwa kino gice ca 14 umuhanuzi yaciye ababona banesheje bariko barahabwa ivyasezeranywe. Umurongo wa 4 urabivuga neza ukuntu bari bameze. Abo bacunguwe mu bantu. Uno murongo werekana neza ko abo bantu bahawe ubuzima budashira, bakuwe muri ubu buzima budaciye mu rupfu. Ni kuvuga ngo aba ni ba bantu Pawulo yavuga bazohindurwa mu kanyisase, basanganire Yesu badaciye mu rupfu. Intumwa Pawulo yarifuje kuba muri abo bantu, ariko ntivyakunze. Abifilipi igice ca 3 ku murongo wa 11. Nico gituma yaciye avuga ngo ntituzosinzira twese, yamara bamwe tuzohindurwa. Mu vy'ukuri kuba mwabano bantu nibyo kwifuza kandi biranezereje cyane. Kandi mbona umwagazi w'intama ahagaze ku musozi Siyoni, hagaranye n'abantu 144 bafise izina ryiwe n'izina rya se yanditswe mu ruhanga rwabo. Ubu rero tumaze kumenya neza abo bantu abaribo ni 144 twabadondaguye abaribo. Ni abera mwa kino gihe biteguye guhangana n'ibibazo byose, bagatsinda ntibumvira amategeko atangwa n'intware y'ubupapa ya kino gihe. Haba kwica isabato yo ku munsi w'irindwi, ngo witondere dimanche isabato y'ubupapa iboneka ku munsi wa mbere, canke ngo ukurikirane inyigisho zigishwa n'ubupapa n'ubuprotestanti gito zivuga yuko amategeko y'Imana yakuweho. Ibyo byose abashizwe ko ikimenyetso c'Imana basigaye bitondera amategeko y'Imana, abo barabirengeye. Bano nibo bariko baravugwa, nibo bazobona kaga kanyuma, kandi nibo bazogirirwa nabi ku rugero ruhambaye. Bano rero
tumaze kubamenya, ubu rero ikibazo gisigaye ni kumenya uwo musozi bari bariko uwo ari wo, dukurikije uno murongo wa mbere. No musozi ni uwahe? Kugira ngo dushobore gutahura uno musozi uwo ari wo, biradusaba gusesangura Bibiliya kugira ngo tuwumenye. Hariya muri Yoweri igice ca 3 ku murongo wa 16 havuga ngo, maze Uhoraho azokwivugira i Siyoni, arangururire ijwi ari Yerusalemu, ijuru n'isi bizotigita. Hano Yoweri umusavyi w'Imana yerekanye yuko Imana izovuga iri ku musozi Siyoni, kandi izovuga n'ijwi rirenga iri Yerusalemu. Mbega ngaha Yoweri yariko aravuga hehe? Kugira ngo tumenye aho Yoweri yavuze, kandi akaba ari naho havuzwe ngaha mu byahishuwe Yohana, birakwiye yuko dusoma mu Baheburayo igice ca 12 ku murongo wa 25 havuga ngo, tweho tuzorushiriza cane kudakira, namba dutera ibitugu iyituburira iri mw'ijuru. Bagenzi, Yoweri yavuze ngo Imana ituburira iri ku musozi Siyoni, kandi kavuga tukumva iri i Yerusalemu. Ariko mu Baheburayo intumwa Pawulo yaciye ivuga ngo ituburira iri mw'ijuru, bisobanuke neza yuko wa musozi Siyoni na Yerusalemu Yoweri yavuze uri mw'ijuru. Noneho rero birasobanutse yuko bano bantu 144 umuhanuzi ntiyababonye bari ku musozi Siyoni wo kw'isi, ariko yababonye bari ku musozi Siyoni yo mw'ijuru. Iki ni ikintu gihambaye cyane mu butumwa bwiza. Abantu bagomba kubyemera yuko hariho Siyoni na Yerusalemu ivugwa muri Bibiliya, hariko haravugwa Siyoni na Yerusalemu byo mw'ijuru. Niyo nyishu ihambaye ikuraho ikinyoma gihambaye gikunda kwigishwa kivuga yuko impera n'imperuka abantu bazohabwa inosi yamaze kumera amenyo. Oya, igihe Bibiliya idusezeranira Yerusalemusha, ikadusezeranira Siyoni, nta gibiri kiravuga inosi yataye umurongo yatitutse, ahubwo Bibiliya ibiri kiratwemerera ijuru, ahantu heza ho kuba abagororotsi. Ibintu birakomeye cyane kandi dutegereza kubitahura. Bino bintu vyiyongera ku byo twavuze mu gice c'indwi, nibyo tuvuga ngaha. Umuhanuzi yabonye iki? Mu gice c'indwi yabonye bariko barashirwako ikimenyetso c'Imana. Hano naho yaciye abona ico kimenyetso ari izina rya Data, kandi nk'uko twabibonye mu gice c'indwi, izina rya Data nta handi turibona atari mw'itegeko rya 4 rihamagarira abantu kuruhuka kw'isabato yo ku munsi ugira indwi. Mu yandi majambo, ikimenyetso c'Imana ni isabato iboneka mu mategeko yayo. Kubera iyo mpamvu, umuntu wese yubahiriza isabato nk'uko biri afise ikimenyetso c'Imana ihoraho. Bagenzi, ndashaka ngo mubitahure ngaha, ntimujane nyabahururu ngo muzomvugira ico ntavuze. Navuze gusa abantu bitondera isabato nk'uko biri tubibona muri Bibiliya, abo bafise ikimenyetso c'Imana. Ntago mvuze babandi bayitondera gusa ku kibiribiri, yicara mu rusengero
ngo yaruhutse isabato mu mutwe ariko araharura ibiciro vy'imodoka vy'ibicuruzi vyiwe yaranguye. Ntabwo ndiko ndavuga babandi bicara mu rusengero bariko bariyumvira ko rendi hogera bagende kurya ibiturire canke bakiyumvira ibiturire bariye ukuntu bazoshira mu ngiri amasezerano atariyo bagiraniye n'abantu kubera ibiturire. Ntabwo ndiko ndavuga babandi isabato yabo ari umwanya wihariye wo kuja mu busambanyi. Ntabwo ndiko ndavuga babandi isabato yabo ari umwanya wihariye baba baronse wo kwicara kugira ngo bazimure. Ntabwo ndiko ndavuga abo bantu bafise ibyaha bahishije badashaka guheba, ariko ndiko ndavuga babandi baruhuka isabato bayiruhukanye na Yesu umwami wabo, barafashe ingingo yo kwizera Yesu maze Yesu arahindura ubuzima bwacu. Aba nibo ndiko ndavuga bariko ikimenyetso c'Imana. Kuruhuka isabato kwabo n'urugero ruhambaye rwa nyuma rwo kugororoka kwabo, kandi isabato ni imponjo kuri bo y'ibyiza ntangere tuzohabwa tumaze gushika mu bwami bw'Imana. Nta muntu yashoboye kwiga indirimbo baririmbye iyo ndirimbo atari abo bonyene 144,000 bacunguwe ngo bakurwe mw'isi. Indirimbo baririmbye mubyahishuwe Yohana igice ca 15 ku murongo wa 3 yitwa indirimbo ya Mose, kandi indirimbo ya Mose yaririmbye tuyibona hari muri Kuvayo igice ca 15. Yari indirimbo ivuga ivyo yaciyemwo. Rero indirimbo y'abantu 144,000 ni indirimbo ivuga ivyo gutabagwa kwabo, iradonda neza ibyo baciyemwo, ukuntu bahamwe n'ubupapa kandi ukuntu babaturiye, ukuntu babagiriye nabi ku rugero ruhambaye. Nta wundi muntu yashoboye kuyiririmba kuko nta wundi muntu azoba yaciye mu byo baciyemwo, bazovuga ibyo baciyemwo. Mbega wewe bivuga utabizi, niyo mpamvu ata wundi muntu yashoboye kuyiririmba, kubera yuko bavugwa ukuntu babacumisa amacumu, ukuntu babacumita imbugita, ukuntu babata mu muriro, ukuntu babata mu ngunguru yuzuye amavuta bakavayo bakomeye. Bino nivyo baririmbye batangaza imbere y'abamarayika, kandi babitangariza n'imbere y'abandi beranda babayeho uhereye kuri Adamu gushika kino gihe. Abo nibo batandujwe n'icitwa umugore, kuko babaye nk'inkumi. Mu byanditswe byera umugore ni ikimenyetso gishushanya ishengero. Umugore w'imico myiza ni ishengero ry'ukuri, naho umugore w'umumaraya akerekana ishengero ryahakanye imyizerere ya Bibiliya. Ikiranga aba 144,000. Bagenzi, ndashaka ngo mutahure, iyo tuvuze maraya n'umugore avanga umugabo, ariko kandi akaba ari kuri uwo mugabo. Uno maraya rero avugwa mu bw'iyobokamana n'abantu bitwa yuko ari abagore ba Kristo, yamara bakagenda gusambana n'izindi nyigisho za papa, hakumvira umugabo wawe ubo Yesu Kristo ngo abari w'abaganza bayobore. Baragenda kwandurwa ku mugabo wabo Yesu Kristo, hama bakagenda gusambana na papa. Igihe Yesu avuga ntukice, barareka kwica. Igihe Yesu avuga ngo fasha abandi, bamwe barafasha abandi. Yamara Yesu avuze ngo wibuke kuziririza umunsi w'isabato,
baca bagenda gusambana na papa avuga ngo oya nturuhuke isabato ahubwo ruhuka dimanche. Muri iyo nzira niko bagenda basambana muri ubwo buryo maze bakitwa bamaraya muri ubwo buryo nyene. Rero iyo bariko baravuga ngo umugore atunganye bariko baravuga ubwoko bwera bwasigaye bwitondera amategeko yose bwiteguriye kumvira amategeko y'Imana yose. Iyo bariko baravuga ngo umugore adatunganye canke se maraya n'uwo muntu yiyitirira ubukristo ariko akaba yarataye umurongo. N'uno muntu yiyitirira Imana ariko akaba akora ibiseseme imbere y'Uhoraho. Nico gituma bagenzi umuntu wese akwiye kwiyubara. Bibiliya ivuga ngo naba ari we wisuzuma urabe koko ibyo urimwo yuko ari ukuri. Ikiranga aba 144 nuko batigeze baja mu mashengero yaguye yo mw'isi canke ngo bagiranire nayo imigenderanire uhereye igihe bakiriye kagakiza. Menya ko ari guhera igihe bakiriye ukuri ibya kera byabo ntibyibukwa. Bagenzi ushobora kuba uno munsi warasenze ibigirwamana, ushobora kuba uno munsi usenga ibigirwamana bito canke binini, ushobora kuba waragendeye mu busambanyi kubera yuko wumvise inyigisho ivuga yuko amategeko y'Imana yakuweho. Ushobora kuba warishe isabato kubera yuko wari uri mu buzimire. Kino gihe cawe aba ari igihe cyo kutamenya, ariko uzoba mu 144 mu gihe urenganye canke mu gihe uri kurakurikirana kino cirwa maze ukumva ukuri ugaca ukwakira maze ntuzosubire kukurekura. Niko kwitwa yuko utigeze wanduzwa n'icitwa umugore. Ni kuvuga ngo wabaye umuntu atunganye, wakomeje kugendera mu by'umwami wacu Yesu Kristo akubwira bihe byose. Ntiwigeze ugenda mu busambanyi ukundi. Ibi tubivuga kubera yuko mubyahishuwe Yohana igice ca 18 ku murongo wa 4 tuhabona ijwi rihamagara abantu kuva muri ayo madini yaguye. Iryo jwi naryo niri nyene uri kurumva. Hamwe wo kwemera kuvavanura n'inyigisho zidafise inyigisho ishingiro muri Bibiliya, ukemera kwifatanya n'amasigarira basigaye bazigama amategeko y'Imana bafashijwe no kwizera Yesu kwabo, na urashobora kuba mu 144 naho ubuzima bwawe bwa mbere bwoba bwaragendeye mu nyigisho z'ibihimbano zashizweho n'abantu. Aba n'abantu bazogwana intambara ya nyuma komba ya mwisho. Bategerezwa kuba ari abantu koko batandukanijwe n'isi 100%. Nta kwikunda bagira, nta no gukunda iby'isi bagira. Ntago ari babantu bagwara malaria bagaca batangura kujugumira, bagaca batangura kuja mu bapfumu. Ntago ari babantu bagwara ingwara bagaca batangura kugenda mu bapfumu bakemera kuva kwizera kubera ibyo. Ntago ari abantu batinya kurara inzara kugeza naho biyumvira kwiba. Ntago ari babandi bari mu rushengero mu ntumbero yuko bagira diakoni mukuru w'ishengero canke pasitoro kugira ngo barabe ukuntu bashikira ubutunzi bw'ishengero babwibe. Oh yeah, abasibo ntago ari n'ababandi bahanganye n'ico kibazo cyo kuraba abantu biba n'abatiba. Oh yeah, n'abantu koko batikunda badakunda iby'isi ariko barenganye ico kibazo. Bano bantu barahambaye cyane ku rugero ruhambaye. Iyumvire wewe canke njewe
turananirwa no kwihangana mu gihe umuntu aduhonyoye turi muri bisi turi mu modoka aruriye ahonyoye n'abaraguhonyoye ugaca ugenda urugendo rwose mugiye ugenda widoga umushwanira ngo yaguhonyoye bikakunanira kwihangana hama washika mu rusengero ugacubesha abantu ngo uri mu bantu 144 turacakeneye kuduzwa ku rugero rwo hejuru kugira ngo tubanze turengere niburi ibyo bito bito ibyo byo kuduhonyora ibyo byo kutugira nabi ibyo byo kutugira utuntu tworoshe maze kugira ngo kugira ngo dukomere twitegure no guhangana n'ibindi bikomeye bandi 144 bari bariyeguriye Yesu ku rugero ruhambaye icatumye batsinda intambara ihambaye nuko koko bari banesheje bano nibo bakurikira wa mwagazi w'intama ahaja hose bakurikira Yesu aho abari hose birasa cyane no mubyahishuwe Yohana igice 7:17 kugira ngo babe umushuzo ku Mana no kuri wa mwagazi. Kwitwa umushuzo ni imvugo yerekana abantu b'umwihariko abakiriye ubutumwa ubwa mbere bitwa umushuzo. Bibiliya ivuga ngo nkuko yabigabiye ubwayo yatubyarishije ijambo ry'ukuri kugira ngo tube nk'umushuzo w'ibyaremwe byose. Yakobo igice cya 1:18. Abantu 144 n'imbuto zari zitewe ku isi mu bihe by'akaga, maze bari bimburiwe mw'ijuru badaciye mu rupfu. Aba basa nk'ababoneka mu byahishuwe Yohana igice cya 12 ku murongo wa 17. Basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafise n'ibishingira Yesu intahe. Umurongo wa 5 niwo wa nyuma ku buhanuzi bwatanguye mu gice cya 12 bwahereye butwereka intambara ihambaye itangura mw'ijuru. Satani agumuka agateza intambara. Bwaratweretse abayigwanye mu ntango z'ubukristo, ni kuvuga ngo intumwa 12 uhereye ku ntumwa na none rero abazoyirangiza naba duhejeje kuvuga mwabuno buhanuzi ntibigeze babamwo uburiganya, naba mu kanwa kabo ubuhanuzi ntibwigeze bubabonamwo ikinyoma na kimwe. Ntago ari babandi babeshera ku matelefone bamubwiye turi hehe ari Gitega akavuga ngo ndi Bujumbura, hama agaca yiyumvira ngo yoba mu 144. Oya, mbega abantu bo kuba abantu bahinduwe na Yesu 100% banesha bumvira amategeko y'Imana kubwo kwizera. Ntagasembwa bagira kandi mu kanwa kabo ntibabonetsemo ikinyoma. Ntagasembwa bagira, ntagasembwa ko kwanduzwa n'abagore bagira. Aba bantu ntibazotangura gukurikira Yesu ahaja hose bageze mw'ijuru. Oya, ahubwo babitanguye bakiri hano ku isi. Ukwihangana, urukundo, kumvira kwa Yesu nibyo byatumye banesha. Mbega ukuntu muri Yesu dushobora kuba bano bantu. Mbega nawe urindiriye iki? Akira Yesu bicitwa no musi mugenzi. Ni gihe cyo kwakira Yesu bigishoboka. Muri Yesu byose birashoboka. Ikintu kizokumenyesha yuko ufise Yesu
ni kubaho ubuzima butica amategeko y'Imana, ukaba utaruhuka isabato ntufise Yesu, ukaba uri umusambanyi nturakira Yesu, ukaba ukirya ibiturire nturakira Yesu, ukaba ukibesha nturakira Yesu. Biragusaba gutangura ugafata ingingo bushasha yo kwiyegurira Yesu bigishoboka, kandi ukamwizera ukavuga ati Yesu, uhereye none ndashaka kwama ndagukurikira huja hose. Reka Yesu abari wakubera umurongozi. Abantu bo mwa kino gihe bariko bemera kwakira ikimenyetso c'Imana nibo bagiye guhangana n'akaga gaheruka, kandi ibyiza bibarindiriye biri imbere. Naho hariho ubuzima bwo guca mu kaga, hariho ubuzima bwo kunesha. Kino nico nababwiye, nkundira ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni inkuru nziza, kubera yuko burerekana akaga tuzocamwo, ariko kandi bukerekana ibyiza bizohabwa ku bazonesha ako kaga. Mbega mugenzi, ntabwo kwifatanya natwe abitegure guca mu kaga ariko bakazorangiza banesha. Ikintu usabwa ni kwemera kwizera Yesu, maze umaze kwizera ukagera ikirenge mu ciwe mu kwemera kubatizwa umubatizo wemewe na Bibiliya, ukaba wifuza guyifatanya n'amasigarira yasigaye azigama amategeko y'Imana kubwo kwizera Yesu, ushobora kutwandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669, akamenyetso ko guteranya 257 61 208 669. Mugenzi, tukwibutse yuko kino kiganiro kiraboneka ku mbuga ngurukanabumenyi Facebook hamwe na YouTube misi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8 z'umuhingamo. Ntiwibagire gukora abone canke subscribe kugira ngo bizokorohere kuronka icigwa gikurikira. Ukaba wemeye kwizera umwami Yesu, ushobora kwifatanya natwe mw'isengesho. Uhoraho mwami ushobora byose, izina ryawe rihabwe icubahiro. Urakoze ku bwa rino jambo heje kudushikiriza. Rema gushasha imitima y'abagabo n'abagore, abasore n'inkumi n'abana bato, bose bagirwa amahirwe yo gukurikira kino cirwa hari, haba mu buryo butaciye ku mbuga ngurukanabumenyi, haba ku mbuga ngurukanabumenyi. Buri wese ahashoboye gukurikirana kino cirwa, ugihe gihindura ubuzima bwiwe, ahinduke abe mu biteguye nawe yakira ikimenyetso c'Imana, kugira ngo ubwo tuzoba turi mwa bino vyiza byo kukugenderana turi mw'ijuru, nawe azobemwo. Reka dusengere abantu bose baduhaye imitwaro, haba umunyantege nke mu vyamwe mu bakomeze, haba ibindi bibazo bafise mu buzima ubagirire neza, haba abagwayi ubatezurire kugira ngo bongere baronka agahe ko gutahura ijambo ryawe ryavuze. Mwami, reka dusengere hamwe twese ubwoko bwasigaye bwiteguye guhangana n'akaga gaheruka. Udukomeze kandi utugire nk'uko ugomba, kugira ngo dushobore kunesha bino bigeragezo, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no ku bandi. Yesu akugire neza, aguhe umugisha, aguhe kwama umwizeye ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.